umuntu w'Imana nagende neza, namba hari umuso wo gusonza sonza wigumye, sivyo? Ariko ntuvuge ngo notirimuka abandi bombona, noja kurya, noja kunywa, noja kwigira twatundi inkende yigiri ku giti. Erega batazi inkende mu jango inkende roroshe ku giti. Ihimvye ibigori. Iriyaga irigira ibintu nko igiti ndikitera impungenge, irigorora iragurira kaguru, iragira ibindi. Ukarabotega aho kantu kokoroka naho karamenyereye ivy'ikirere rero. None rero umuntu yanse gukizwa no kugororoka aja kwigira mu gahinga, aja kwigira mu hoteli, aja kwigira mu ishamba, ivy'inkende igira gute yigira. Mwebwe rero suko niyo gituma rero ijambo ry'Imana riturifise nk'imburi iti niwakora neza uzokwemerwa, niwakora nabi naho icyaha kibunze ku rugi. Icyaha kimaze kwinjira mu muntu kimuzanamwo ibintu bibiri, ubwoba n'isoni. Twajabuka Buyongwe tuja mu gikomero, baba hirya tuja mu Cindonye gusengeraho, twafata amasaha 6 kuja mu isangira y'umunsi. Twere twaca tugenda saa 6 y'ijoro, je narinzi gusoza nari naciye ku ruzi n'abandi, tugaca mu Buyongwe dusoza niye tugazoshika mu Cindonye 12. Hama rero abazindutse twararara kuwo mugabo nundi mwigeme barabakristo kweli. Hanyuma rero uwo mugabo yamaze gusika niwe yadushingiye naho ingene icyaha cyamuteye isoni, ntiyagize ibindi, yarakijijwe n'akana kiwe kagacuko karavyumva ko se yakijijwe. Mugabo ni ariko aragendanye namba yari yicaye yambara gwinagite yumva icyo bita ikirunguzi, itabi rya bazimije, siko yumva riri mu mufuko, acara ritora tishaka tawumbona ngenda kamariri. Ego acara kadobe karaгаtumagura nyakana ngo papa ngo ntiwavuze ngo warakijije. Yaramaramaye ati nkenda ritamuziko ndabura ingene ngira, arabura ingene amusabye imbabazi. Icyaha yagirijwe n'umwana wiwe. Na gatandatu je mbese n'byigi gice hari hamiga ya kabiri bavuga ngo abatora basubira ngo nimusohoke, nanjye indirimbo zanjyohe mengo baguma baririmba numviriza, baradusohora je nigira umukirisu. Ntibambona barasohora banje ndiceceke, barasenga rero bararimba rirasura nyine kujya n'umwanya mutonya, ndanezerwa. Mugabe icyanyerekanye ko ntari umukirisu amenyereye ibintu, umuntu yaraturitse avugishwa muri Mpwemu Yera. Nunda kanguka nje kora njakokora ko rwata none ivyo nibiki bacha barambona bacha jewe nabaje muri Mpwemu Yera ngiye mu gikorane icyo shaka igikora ivyo bindi sinavyumva mugona nateguye ngo nibihanijana nkumva mfatwa ndaze ndasubirayo bantwenga ntaco bitwaye ndaze ndasubira mugabo kugeza abo shika bagira ati murondera iki. Nayaze nakoze Imana ba mbere ndababwira nti wewe wabatijwe muri Mpwemu Yera gute? Barambwira umwati nari naravyumvise ndavyifuza ndabibona, mperekeza umukozi w'Imana ahantu ariko aramuherekeza nyene bagenda bayagivye kumwe babantu muri yangenzi bagenda bayagivye ijuru. Hanyuma ati nshitse mu kayira numva ahwana n'ubushuhe buvuye mu ijuru, yumva birahindutse, atangura kuvugishwa mu nzira, acariruka ni muhira carugurura no munzu caruga licumba acashirako rero. Abantu bati uwo mwana bayiki, baja kurugi baradodagura baruguruza biranga, arate baraza ati mumamiriki, bati ni vya bintu vyabo. Oh aranezerwa. Uwundi ariko arasenga mu mugoroba acashirako Muhema musanga ku gitanda, yarasenze kugira ngo saa 6 y'ijoro arurira umutumba wose baza kuduhamagara bati hari umuntu wanyagira apfa nibiki ngo muje kumva. Turaza rero dusanga ari mu Mpwemu gusa, turuguruza anate barugurura, twaze ati Mana urakoze gezaho. Aho bitebeye rero aravayo araza ati mungiriye nabi dutoya, igitumye dushika so kugirira nabi nuko nabandi imitima yacitse, gumya agakiza mugabo kazigame. Ivyo narabibonye. Ijambo ry'Imana ni itara
ijambo ry'Imana n'umuco umurikira ibirenge vyanje mu nzira y'agakiza. Itanguriro igice ca 4. Avuga ngo ivya Kayini na Abeli. Ivya Kayini na Abeli, kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera, Kayini azana ishikanwa ku vyeze byo mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe harijirwa. Uhoraho abaza Kayini ati ni iki kikurakije, kandi ni iki gitumye wijirwa mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kugira gute? Mana, turagushimiye cyane n'iri shengero turi kumwe. Turagomba gusubire nawe utwigishe kandi uduhanure, utubwire ibyabaye kera, kuko n'ubu biracashishikara. Ariko muri iri shengero ryawe Mana, ugira icyo ukora, imigenzo ya Kayini ntiyinjire. Turagushimiye ko ukorera ibyiza mu izina rya Yesu, amen. N'abana babiri bavukana, ego umwe agira umwuga ahitana wo kurima, uwundi agira umwuga ahitana wo korora. Birashishikara, Mpwemu arababwiriza gukorera Imana. Umwe azana ku vyo yarimye, uwundi azana ku vyo yoroye. Imana rero ikunda ukugororoka no kwera, yakirira umwe ireka uwundi. Si Imana yankana, si Imana yanka ko ibimazi canke amashikanwa yacu iyakira. Hariho impamvu bagiye bakurikira rya jambo Imana yavuga ngo uzaniye ivu umuki, umuvumo. Iryo gusa lituma ivya Kayini bibanza kutenyenywa. Kuri ubu iyo yakora ukundi kwiza nkuko duhava tubibona, byari kwakirwa, kuko Imana yamubwiye ngo urakijwe n'iki. Aho ni jambo rije nk'imburi kugira ngo ribwire Kayini, kuko Imana ibona ko tuzogwa tuciyumvira cyangwa bitaraza, siko? Ariko igacitanguza kuzana iki? Imburi. Imburi rero yumvise kenshi n'ubundi butumwa bw'Imana. Hari ubwo bica mu nzozi, hari ubwo bica mu iyerekwa, hari ubwo bica mu kanwa k'umuririmbyi, hari ubwo bica mu ijambo ry'Imana. Imburi rero iza kuri Kayini ngo urakijwe n'iki. Mwebwe nk'abavyeyi n'abandi bazohagera, usanze abana bijiriwe, atari ubusaba biriwe, haba hari izindi mpamvu, siko? Kandi iri jambo Imana yavuze nawe ucurivuga niki murakijwe n'iki, nibiki, kushika bakubwira ivyo ari byo, kugira ngo umengene ubitunganya. None rero Imana niyo yari yabibonye kare usumba Adamu na Eva. Imana yabaza ngo urakijwe n'iki. Ijambo rero dufise, namba hari vyakugoye, namba hari bigushikira, intumbero ni imwe. Urashobora kureka intumbero warufise mbi ukihana, siko? Hari ibyo umuntu yihana bakamutwenga, ntibiba. Hari ibyo umuntu areka kurya bakamutwenga, ntibiba. Hari ibyo umuntu areka kugira bakamusuzugura, ntibiba. Ariko umuririmbyi yavuze ngo kuba mu buja bw'ijambo ry'Imana niko kwima nk'abaki, nk'abami. Ubu hariho abo tugaya kuko turi abapentekoti, tutanywa ibiyeri, tutanywa inzoga, tudafatanya n'ibindi byose, twabiretse dufise umunwa n'inda. Hari kandi hari abo bishobora kubigura, sivyo? Mugabo twabiretse kuko twakiriye agakiza.
ko twakakiriye rero tukabireka namba bo tugaya namba bo dutwenga ntacyo bitwaye burya twimye nk'abami aho inzamba yovuga ego ntugire ngo musigara ngaha kirese uwifashe nabi mugabe ijambo ngiri ngo niwakora neza siko namba ari ntumbero wari ufise itewe n'ibyo wabonye n'ibyo wumva n'ibyo ushaka mutima ugurugumba vuga ngo nzojayo nzogera gute oya rekeraho ukore neza kugira ngo wemegwe n'iki n'Imana ukore neza nubwo baza kugutwenga bavuga bati akoze gutya ntacyo bitwaye nikizima namba bo bugawe n'abantu ariko ku Mana ivyemera sivyo ku Mana ivyemera twarayazi n'abatari bake dusanga nta majambere yariho twiga rero kuvuga ati none ibikorwa no mukora byo bateza imbere n'ibiki bati bitubwire ntubwa mbere murimo imboga zimbwija bariyumvira kurima imboga none ko ari gorogero rwari ruhari rero warazirima zishobora bagatana ibihumbi 10 ku munsi yikoreye bankore nabi none yaremye nyinshi agatwara akamuha ibihumbi 10 kuwa kabiri kuwa gatandatu akamuha ibindi kundi wa gatandatu akamuha ibindi ntibiruta ko yicara iyo ntiyo ni po ya mbere ni murimi ntore ngo ni murimi tomate ngo ni muturire amakara ngo ya kabisa ngo ya nawe ngo ndabajane je mu Kamenge ahantu nagiye sanga bafise hiyasi zitandatu zitahaho hari ikigunguzi c'amakara bagoma ry'amatomato barunda bazoza kumena batungishijwe n'ivyo bikorwa by'abandi nemwe baza kwata amafaranga arimo batego kandi bamwe baratanguye kandi bamwe baramaze kuzi ni wanyu Bujumbura babikuye mu gukora uwo mwuga wo guturira amakara none amakara n'umucafu nababye nta makara n'igikorwa uhejeje guhembwa uhejeje kugushora ugura isabune n'amavuta bakakaranga ukayoca wiyoza ntuja mu bandi baramenya ko basanga nuka amakara marundi ntana nuka none rero niwakora neza wa muntu Imana yaguhamagariye kuyizera uyizerana ibikorwa kuko niwakora neza igihe kigeze aho umuntu wese wazoshimirwa ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze yemwe ibikwiranye n'ibyo yakoze kandi Bibiliya yarurukije igera ngo nuzotanga urwato rw'amazi azobihabwa kwiki kwingero abegabwe kwishimwe niye gituma rero ngaha turabonye ngo niwakora neza ntuzokwemerwa n'ikibazo ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi ngo kandi ukirwanya kuko kipfuza umuntu icyaha ntikigenza kirafise ukirongoye aguma kizana mu muntu siko ego sumuyaga duhura uko ivyo tubona bibaye ivyaha umuntu yocava mu isi hari ivyo ubona uti ukarengana none igihe kiba kigiye umutima ariko icyaha utanguye kugishaka icuza kugwara mu mutima ngiri jambo rero riri hepfo hano hava ngo nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo tugire gute ngo dusohoke tuje mu gahinga ego aho bari hari ahantu hubashwe Imana yari kihagendagenda bumva ko atahofa kuhavugira cyangwa kuhakorera iyo ntumbero yari yinjiye muri Kayini amubwira ati ngo dusohoke rero mwebwe ngaha muri mu mazu muri mu bisagara ego ngiri jambo ry'impanuro ku butumwa bwiza bw'umuntu w'Imana abwo umuntu w'Imana ajurajura agakebe bagashaka hanywera inzoga canka akorera ibyaha kahabura hakavuga ngo tugire gute ngo dusohoke bagasohoka rero iyo basohoka baja babahazi iyo umuntu asohotse avuye mu rusengero rw'Imana akaja hanze mu bisi agiye mu vyaha ko twagiriwe ubuntu tugakizwa umuntu w'Imana nazigama go gakiza nubwo uzosonza nubwo uzoruha ari gituma kindi imbere kirimo kugororoka ihangane sa nubwo bari gituma kindi uvuga uti ngo mpemuke ndamuke oya uwo mugani ntuba mu gikiriso mpemuke ngo ngire gute ndamuke oya ntuba mu gikiriso oya umuntu w'Imana nagende neza
namba hano umunsi wo gusonza sonza wigumye sivyo ariko ntuvuge ngo notirimuka abandi bombona noja kurya noja kunywa noja kwigira twatundi inkende yigiri ku giti erega batazi inkende mujya inkende roroshe ku giti ihimvye ibigori iriyaga irigira ibintu kuko igiti ndikitera impungenge irigorora iragurira akaguru iragira ibindi ukarabotega aho kantu kokoroka naho karamenyereye ivy'ikirere rero none rero umuntu yanse gukizwa no kugororoka aja kwigira mu gahinga aja kwigira mu hoteli aja kwigira mu ishamba ivy'inkende igira gute yigira mwebwe rero suko niyo gituma rero ijambo ry'Imana riturifise nk'imburi iti niwakora neza uzokwemerwa niwakora nabi naho icyaha kibunze ku rugi icyaha kimaze kwinjira mu muntu kimuzanamwo ibintu bibiri ubwoba n'isoni murabitaho ariho umugabo yari umukoseye kera twajabuka Buyongwe tuja mu gikomero baba hirya tuja mu cindonye gusengeraho twafata amasaha 6 kuja mu isangira y'umunsi twere twaca tugenda saa 6 y'ijoro je narinzi gusoza nari naciye ku ruzi n'abandi tugaca mu Buyongwe dusoza niye tugazoshika mu cindonye 12 hama rero abazindutse twararara kuwo mugabo nundi mwigeme baraba Kristo kweri hanyuma rero uwo mugabo yamaze gusika niwe yadushingiye naho ingene icyaha cyamuteye isoni ntiyagize ibindi yarakijijwe n'akana kiwe kagacuko karavyumva ko se yakijijwe mugabo ni ariko aragendagenda namba yicaye ambara gwinagite yumva icyo bita ikirunguzi itabi rya bazimije siko yumva riri mu mufuko acara ritora tishaka mbona ngenda kamariri ego acara kadebe karagatumagura nyakana ngo papa ngo ntiwavuze ngo warakijije yaramaramaye ati nkenda ritamuziko ndabura ingene ngira arabura ingene musabye imbabazi icyaha yagirijwe n'umwana wiwe w'umucuko ngo papa ngo ntiwavuze ngo warakijije none rero icyaha niko kimeze icyaha kimaze kuza ku muntu isura y'ubukristo irahinduka siko agatangura kuguma babivuga ngo amavuta y'impema ariko aramuvako agatangura kuguma kuganira kuramukanya guhangara abantu bikaza nubwo yoba reha gute nubwo yoba ameze gute icyaha kini mu muntu agahwana n'umuntu amurusha ubukristo uwari we wese nta jambo nkavuga ajangura kuma mu kirundi bavuga ngo nk'ubwo gusya siko kuko bibilivuga ngo icyamukingira yagize gute cyamuvuyeko ariko ikidukingira kikiri muri twebwe dushobora guharira n'amahanga none rero ni ijambo ry'Imana Imana ingene yabwiye kandi ingene yaciye avuga ati ngo dusohotse rero labi cyamushikiye hano havuga ngo nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe aramwishura ati ndabizi iyo ni nyishu nziza yego umuntu akobajije ikibazo we warakijijwe hari ibyo bashira mu turundi ngo kuninguriza ukwikurako kuvuga ijambo yagiwe mu mutima litarimwe amahoro litarimwe umunezero Kayini ryo ryari ryamaze kwinjira abwira Imana umvi uwo yariko arabwira yabwiye iki ngo narumungere wa murumuna wewe yamubwiye nk'ushaka gusaba imbabazi yamubwiye nk'utsinzwe mu mutima ati ko mpavuye nica n'umuntu w'abandi honje bugufi yamubwira nk'ushinyaguza ngo narumungere wa murumuna wanje cyangwa wiwe ngaha rero ngo nawe aramubaliza ati ico wakoze ico ni giki ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rikorera ntakambira ku isi uhereye ubu ubaye igiki ugerewe kuyerera kure y'aha hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso
ya murumuna wawe ukuboko kwawe kwavishije. Subiza amaso rero inyuma, nta ubuzu wazi mubo twatanguranye turacari twese turacari twese. Iri jambo ngo ugerewe kuyerera kure ya hehe yaha hantu. Iyo turafise abantu baguye bagwa tuvuga bagwa duhana bagwa duhanura ngoya umengo agize ubwenge hariya mu gitabo c'umusiguzi barabuvuzeko ngo ubwenge n'ubupfu uko bugize gute bumeze. Ubwenge n'ubupfu uko bumeze. Ubwenge bugukura kubaha Imana bugakwigisha kurenga ibyagezwe n'amasezerano. Ejo uzoherera mu maso y'abandi kandi ibi byagize ngo ugerewe kuyerera kure y'aha hantu. Ugira ngo ntibizogushika n'ubwo uzoryama wigirayo siko kwiherezo bakubure. Nije gituma rero kora neza uze wemegwe n'iki n'Imana. Nukuri dusenga Imana iduhe gukora neza. Ikintu rero cyarashitse ntuze kwishura nabi nka Kayini. Meneka cha wa muririmbyi yavuze ngo napfanye na Yesu mva kuvyaha ndiho muri we mfise ubugingo ntumbera Yesu hari mwijuru hakanya kose mwamindu wawe. Gupfa niki hari tukigenda nukwihana neza sivyo. Namba bagukubita inkoni uti ndazemera yego, namba bagushira mu myero uti ndawemera. Twarubise ibishinga ntahe by'abantu bashinze intahe bakijijwe ingene vyagenze. None rero gupfana na Yesu nuko muti nahemutse nagiriye nabo umwami wanje. Kuko ijambo ryavuze ngo ibitutsi abanyavyaha badutuka bishikira kuri Yesu siko. Urya muntu w'abanyongo ugiye Yesu niwe wabigira. Yesu acabibona ati aragize gute arampemukiye siko. Burya Imana yagutoye kwizigiye ikugira umuririmbyi ikugira umukristo. Nicyo kintu cya mbere sivyo. Ikugira umukristo igomba ngo ube umwizigirwa ugume mu byayo kugeza kuko ifise byinshi zoduha atari ibi byo mu isi bya hariya nabyo. Ego ntizoburi bibijya. Twe twarigeze guteka indya turateka inyama nyinshi turabura bazirya sha turagwara. Je ngwara ibigoga ngwara mu muhogo ngiye kwa muganga bampa ibinini 90. Umugore ntiyabishobora ati ne turazimene tu cumi n'indya hari abantu genda iyo hamagara ba mama wacu n'abandi ngo cyo muza kumfasha aza kubaza natazi ibyo baza kudufasha. Nuko rero ibyo twateguye byose tuti ibi bintu muvaga mu bimaze murakoze ba. Umuntu ari yatateguye kandi ari Imana imuteguriye ndashima. None ari Imana ikaritegurira ibintu hariya siko yavuze muri cya gitabo c'Imana muri Matayo ngo yatumye tegena mu nkaniriza nabo muri bubone bose ababi nabeza ngo buzuri iyo nzu mugo haza mubi umwe barambye ati wenje ute ngaha kutaciye hariya aho bakarabira. Nuko bavuze ngo aragira gute arajoregwa. None rero ngaha iyo wikuye mu buririmbyi iyo wikuye mu bukristo iyo twikuye mu gikorwa c'Imana Yesu arababara kuko hari amazimano na nimero matrikire yawe iri hadiya bati reka ndindire akatubunga muga akatwigirira neza ngo arabe ko tuzosozera neza arabe kuzosozera neza ni wishinga ibyisi ko hari ibyo atubuza muri yo uratakaje ikibanza cyawe. Kora neza uzemerwa n'iki n'Imana. None rero Imana irakoze cyane. Dukoze neza turemerwa n'Imana. Dukoze neza tuzoja mu ijuru ririho. Dukoze neza amasezerano yo guhezagirwa ari hano. Haje Imana ijambo yavuze ngo ntiri kure y'umuntu wese. Iryo ni jambo umuntu akwiye kwiga kwibaza ati kuki yavuze ngo nimwanyumvira mukaba nk'abana muzohamagara muti Imana yitabe nk'umuki umuvyeyi. None ivyo byoshoboka ego niwipfuza cyane iby'impwemu ugasenga ukarira ugakovya ukabandanya iki garagura ukaraba ntuzi umunsi Mpwemu Yera azozira. Oya ntuzi umunsi Mpwemu azozira. Hari uzoza uvunduruka hari umuntu amvunduka ati senge mvyuke uze umva mwatamikanye. Ego ni Mpwemu mwatamikanye
ngizo indimi zitamenyekana cyangwa ibindi mpwemu umurongo umwe abantu bazoza bati nibiki batangara. Nayaze nakoze Imana ba mbere ndababwira nti wewe wabatijwe muri Mpwemu Yera gute? Barambwira umwati nari naravyumvise ndavyifuza ndabibona mperekeza umukozi w'Imana ahantu ariko aramuherekeza nyene bagenda bayaga ivyo kumwe ba bantu muri yangenzi bagenda bayaga ivy'ijuru. Hanyuma ati nshitse mu kayira numva ahwana n'ubushuhe buvuye mu ijuru, yumva birahindutse, atangura kuvugishwa mu nzira, acariruka ni muhira carugurura no munzu carugara icumba acashirako. Rero abantu bati uwo mwana bayiki, baja ku rugi baradodagura baruguruza biranga, arate baraza ati mumpamiriki, bati ni vya bintu vyabo. Aranezerwa. Uwundi ariko arasenga mu mugoroba acashirako muhema musanga ku gitanda, yarasenze kugira ngo saa sita y'ijoro arurira umutumba wose, baza kuduhamagara bati hari umuntu wanyagira apfa nibiki ngo muje kumva. Turaza rero dusanga ari mu mpwemu gusa, turuguruza anate barugurura, twaze ati Imana urakoze, gezaho. Aho bitebeye rero aravayo araza ati mungiriye nabi dutoya, igitumye dushika so kugirira nabi nuko nabandi imitima yacitse, gumya gakiza mugabo kazigame. Ivyo narabibonye nabandi gutyo, nundi yanyeganiye ingene yariko ararima rero yagumya vyimvira ngize imisa vyimvira, azabona umuravyi imbere we ngo ntiyamenye ivyo ari vyo, mugaza yumva haje ubushobozi, birahindutse mu mutima, atangura kumva yavugishwa, acaramye Imana ikoza caritahira gutyo. Rero none rero nimwa cabugufi sibyo, umuntu akirimbura twirimbura ku murango no mwijoro. Iyi ngabire ya Mpwemu Yera tuyisoma hariya muri Maraki, tukayisoma mu Bakorinto, bavuze ngo n'abatama banyu nibyo, n'imisore yacu nibyo, n'abagurano n'abayaya bacu bazobatizwa muri inde Mpwemu Yera. Jewe nabaje muri Mpwemu Yera ngiye mu gikorane icyo shaka igikorane ibyo bindi sinabyumva, mugona nateguye ngo nibihanijana nkumva mfatwa ndazenda subirayo, bantwenga ntacyo bitwaye ndazenda subira, mugabo kugeza aho shika bagira ati murondera iki. Ego narihanye rimwe, ubwame nabanje kubona n'umwungere wanje mutama turaganira, mu miga naho urumva numva mfise ikindi noye ndagenda. Hama igihe cy'umwanya kigeze baduhamagaye ko guhezanywa muri ubwo buryo, nije nagiye nyine uko amenga abandi bose barahejeje bararose, nije nsigaye ndagenda nyine umengo no maramara, ariko sinamaramara ko nagenda nizigiye icyo ngiye kuronka. Nakebutse sanga tugera nkiyo bararira, bavuze indimi zitamenyekana kwako ni uburyo butandukanye, kandi umuntu wamengo nje kwihana yaravuze ngo yango nibagende hari mutagatifu, acha tuguma imbere yabo dusengera. Ivyo narabibonye. Narabonye undi mutama yabashije muri Mpwemu Yera, yari mutama yitwa Gahore wo mu Kirundo wa kera, hariya yene mu za 76 jembese n'byigi gice. Hari hamiga ya kabiri bavuga ngo abatora basubira ngo nimusohoke, nandi indirimbo zanjyohe mengo baguma baririmba numviriza, baradusohora je nigira umukirisu ntibambona barasohora banje ndiceceke, barasenga rero bararimba nirasura nyine kujya mu mwanya mutonya, ndanezerwa. Mugabe cyanyerekanye ko ntari umukirisu amenyereye ibintu, umuntu yaraturitse avugishwa muri Mpwemu Yera. Ndakanguka nje kora njakokora ko rwatari none ivyo nibiki, baca barambona baca jandahora. Niho rero uwo mutama yari umunyama, yari uwo yitwa Mahoro wo yakora hajya kujya kwa wa mutama wacu mwarimu ntuze. Hanyuma rero mbona rero yagiye mu bandi abatizwa muri Mpwemu Yera, ndabona igikorwa gikomeye
ko iri sezerano birivuga ngo ni ryacu n'abana bacu. Twifuza ko abana bacu bo batizwa muri Mpwemu Yera, abakazana bacu bakabatizwa muri Mpwemu Yera. Imana ikurantira iteka ariko nagira abakazana 5 aba nifuza ko babasenzi. Twaragiye mu rugo rw'umuntu umwe tujyana n'umwungere n'ahantu amare baduha kaze, uwo mukazana waho yemera ngira ngo yasumvye n'abana baho guca bugufi, niwe yadusengere bagize gute nasengeye ibyo kunyana bagize gute niwe yatwakira, umuntu w'impwemu pe. Ikirero tugwana intambara cyo kubuza abantu gucumura no kwikura mu gakiza, sugushaza oya abashaza bariho kwisi sivyo yego pe. Mugabo gushaza nyako Yakobo yavuze ngo no kwahe kwa mu mutima gutsiba imishatsi. Niyo gituma na muri Pentecote kenshi tudashaka guhindura isura cyangwe ingiro ngo abantu bagire bati oya ivyo sivyo babikura harya rero. None rero iki gikorwa ni gwacu, Niwakora neza uzemerwa n'iki n'Imana. Icyo cyo tubipfuriza igikorwa mwatanguye muzogishishikare kandi muzosenge cyane. Uri wawe ni wifuze Mpwemu Yera ntuzomara igihe Imana itakugendeye, bizoshika. Uko mu Bakorinto wanditse neza hari ijambo yavuze ngo nubwo biruko ngo yamara umuntu wese ngo afite ikimwerekana ko mpwemu, siko byari bikenewe rero. Muri iyi minsi ko turatunganya imitima ni igihe kigaruka rya Yesu tutazi, ugasanga Yesu azozejo ari banga ryiwe. Kuri ubu hari igihe mu bibona ukamengo ni bisanzwe, ariko yavuze kuko yavuze ngo ntaco nzokora ntamenyesheje abasavyi banje ibanga ry'ibigira bigire gute bibe. Yego ugasanga hariho umuvyiro cyangwa umuriro. Narigeze kubona umuriro igihe kimwe, wari umuriro aho dusengeye, ni wari umuriro ujya ku mutwe. Twari kumwe n'abigeme aba urusago, turi kumwe n'abari mu babiri n'umukuru wacu, twashika nk'abantu hafi 7 cyangwa 8 dusenga leja tuca kuryama ko twari twateranye turateba. Mugabo Mpwemu ati oya subiramo. Niho nabona ububasha bw'Impwemu gusubizwamo n'Impwemu ati oya subiramo. Yemwe batanguye rero boza ibirenge none barabadufasha boza ibirenge bacaja kuryama. Haleluya ngwame buke umengo twasenze bo biragaruka. Yewe saa 8 y'ijoro tugikanura gushika aho rero Imana ivuga. Imana iraduhishurira amajambo, Imana iratubona mu abakobwa bashinga ndaye. Imana iratuzi yaraduhishuriye amabanga. Imana iti ngira ndabivuge kandi nzobikora. Nuko yatubwira twese turaceceka kuko Bibiri ivuga ngo uhora havuze nindatovugishwa, intambwe yivuze nindatogira ubwoba nta numwe. None rero twige gukora neza twemegwe n'iki n'Imana. Naya majambo rero ko dufise umwanya ugereranije kugira ngo ntidutware umwanya kuri ubutundi twoyaga, niko bimeze. Kora neza twoye kwigana Kayini ariko twigane Abeli. Ibiryoshe by'isi tubitera ibitugu tubireke sivyo. Sinabwe namba wokengerwa cyangwa ukagawa ariko bihowe n'ijambo ry'Imana ryo bariteka hehe mwijuru sivyo. Kw'Imana yabagomwe ikaduhamagara turirimba ngo turabageni kuko igihe ni cyashika. Bibiba ngo igihe cyo kuvyagwa ukundi gushasha dusuko Yesu tudafise ikintu na kimwe twogawako, twuzuye ubwiza bw'ijuru uko nyene n'abandi bazotangara. Siko turirimba siko dusoma ngo bazotangara bagize gute batubonye bazobati yewe kaye. Niko bimeze. Kera bahora bagaburira abana b'abanyeshuri bari mu mashuri makuru, umwana agiye akamara nk'amezi 8 aje wacu umuyoberwa siko sanga barabagaburiye barameze neza baraye baruzuye mu mubiri. None hariya naho namba ruko ho bazorenza naho siko aho tuzoba tuvyawe ngukundi gusha. Iryo jambo riko rarisoma ngo rihige urisanganywa amavuga menshi. Abantu bakijijwe baravunitse, bakijwe bari mwindasago, bari mu ibyo bita ubuganga, ubumara, ingorane. Uyo mubiri Imana ikavyirengagiza ugakizwa, ariko nyagiye ngo tuzambara umubiri muki musha. Vyifuza ivyo tuzovyambe koko tuberewe ko twebashe Kristo.
nje gituma renga turabonye iby'abahungu babiri burya mugendana muri babiri urigeze kunshira umugana ati muri babiri umwe abagororotse undi abari umunyabyaha ntibirashoboka yego acambwira uburorero bwinshi ati hari ubwo witonda umuntu akazana ijambo utamuzigako siko akarandamukana ikijambo c'igitutsi antuka canka tukuwundi akengera canke yamukengereye akazana ibindi utamwiyumvako wamenga zakuzana iby'amahoro by'Mpwemu ko nubwo mucecetse akazana ikintu ati toya nawe siko none rero ni jambo ryabivutse ngo hari babiri umazojanwa undagire gute arekwe ubu rero ishengero n'abisi turi bangahe babiri mumenye rero ko turi umwe mu gakiza abandi bari mu kandi gakiza kabo kisi wirinde rero nirinde rero nirinze ucuronka amahoro siko wirinze nyandonka make amahoro babiri turushanye basi ntaco tuzoje mu ijuru rimwe umwe mwe niyavuga undi ati oya ibisivyo mugarurane mukundane mu bumwe mu buryo bw'Impwemu atari mu buryo bw'umubiri murakoze n'uyu murongo nari mfise ivya Kayini na Abeli ngene Imana yavuze ati niwakora neza uzemerwa ariko nutakora neza icyaha gikwega urupfu kibunze hafi y'umubiri w'umuntu wese akora ivyaha Imana ibahezagire.